Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, twizera ko mukomeje kudukurikira hirya no hino, aho dukomeje kubashikiriza ibitandukanye nkuko muhora mubibona. Uno munsi rero tukaba twagendeye umurima w'ibizinu. Umurima w'ibizinu tubona ko uteye igomwe, aho ndetse banatubwira ubuhinga bakoresha kugira ngo baronke umwimbu, na cyane cyane ko ari ibintu bitaba bimenyerewe. Tukunze kubona imigina hirya no hino nkumbure mu mashamba munsi y'ibiti, ariko ubu n'ubuhinga bushasha rero, aho abene gihugu bonyene bashobora kurima ibizinu, ndetse ugasanga ni ibizinu bifise n'akanovera. Reka rero dusabe nkumbure uwurongoye kino kigo, hano hantu uno murima uherereye, atubwire mbega ni bitangura gute, mbega umurima utegurwa gute, mbega kugira umuntu arinde asarura, mbega biba vyagenze gute. Reka rero tutangure tumusaba atwidondore kugira ngo aduge kwijambo. Ibizinu twandakoraniwe Deo, nkandi n'umufundi w'intara ngahe Musumba. Twebwe Ishirahamwe rya FAO niwe yaduhaye inyigisho zo kurima ibizinu. Ni ibintu urimye bidasaba umwavu, nta mwavu ubisaba. Ni ibintu wubaka inzu y'imetero 9 kuri 3. Mu gutangura kubirima dufata ibipampapampa canke biva mu bihundahunda, ibicericeri, ibiguruka by'amasaka, hanyuma ukabifata ukabironga ukavyinika mu mufuko, ugatusira mu ngunguru, ugaca urengeza amazi, hanyuma ubivundika iminota 45. Hanyuma ugaca ubikurayo, ugaca ufata umufuko ukaraba ahantu utereka nko ku mabuye, ahantu amazi aza kuva kugira umucafu uveyo. Mugabo bukeye ukaza urahindukiza hari munsi haza hejuru. Umunsi ugira gatatu rero duca tubisuka ku kristingi, tubisutse kristingi rero bikumuka. Mugabo turafata n'akantu zene n'agaswagara gakeya tugasukamo, hanyuma tukaza dufata rero ishashi tugatekera. Umaze gutekera kugira upfunge, hari intuzenya ipampa, shiramwe ipampa, agapampa kugira bituma bihema, hanyuma ugacuboha. Uboshe tugaca dufata ingunguru, tugafata ya imigina tugaca dusira rero mu ntuze mu ngunguru, tugaca ducanira. Twasutsemo amazi mu ngunguru, haba hariyo amashiga ni ukuvuga uriko uracanira ya mashiga y'amazi ntaza gukora kuri ryagunira harimo imigina. Hama tugacanira, ucaniriye tubanza kumviriza yuko amazi yatanguye kubira, wumvirize n'ugutwi. Hanyuma wumvise yatanguye kubira ucanira isaha n'inusu. Hama tugaca tuvyarura, ubikuyeyo bukeye rero tugaca dusiramwo imbuto nk'iyo migina. Mugabo gusiramwo imbuto naho dufata intuzenya, hariho ico tukita ikaramu, ni ikintu utobora ku mugina inshuro uruhande rumwe intoboro zibiri, n'urundi ruhande intoboro zibiri, ugatusiramo imbuto mu ndwi 3-4. Duhaziza kubigira, mugabo duca tubitwara. Twebwe mwiyo nzu dufise icumba c'ivundikiro n'icumba c'umuco. Nubwo icumba c'ivundikiro ni hamwe tubitwara kugira ya migina izogira ifira. Iki c'umuco naho ni hamwe ya migina yagize ifira, tuca tuyizana tugaca rero tuyisira kwa matazeri, tugaca tuyitabura, tukurako yashashe. Amaze nkazusha kwitazeri tugasirako n'akavu, mugabo tubanza gusasa kw'ishashi. Hanyuma mu misi ibizinu bimaze gututuza, mu misi 3 canke 4 tuba dusoromye. Hanyuma mbega FAO twumvise ko ariyo itanga imbuto, mbega ni muyihe ntumbero? Yari intumbero yo kugira abana bagira amagara meza, guhera bafatiye ku bana bari munsi y'imyaka 5 n'abadamu bafise inda, kubera hariho birya bigwara byo gufungura nabi,
kubera ni nk'akanyama mbere makabura n'ingwara nyinshi. Ego abari mu iryo shirahamwe turabaha bakaza gufungura abo bana, muri ibindi navyo turagurisha kugira turonke udufaranga two kugura utundi tuntu. Ego no kuvyara twaravyaye abandi, kuko mu mwaka tuguma tuvyara abandi nabo bazokurikirana bazogira irindi shirahamwe nk'iri. Ni kuvuga muvyara amashirahamwe namwe? Oya, n'umunyagihugu haciye nawe nyene turamwigisha ubumenyi hose, tugira no kwiga, kuko muhira hose nk'abanywanyi bose twarabahaye imigina nabo kugira baze baramura akazi no muhira kugira bagira amagara meza bagaburira abo bana. Hanyuma nakahe kamo bwira abantu bakirera amaboko nkumbure bamarira ndetse umwimbu mu masoko hagufungura, kuko turumva yuko iterambere rihera mu ngo, hanyuma hari abantu benshi usanga imyimbu hagufungura bayajana mu masoko, abura babwira iki? Abo turabahanura kugira bagire baze nabo biga ubwo buhinga twavuze yuko budasaba umwavu, kandi bijya bintu by'imyimbu bimbura nk'ibiharoharo hajya baza kubita, urabona yuko harimo ubuhinga nabo bubikoramwo ivyo bintu by'ibizinu, akubaka n'akazi umuhira gatonya agasiramwo iyo migina y'ibizinu. Yego cyane, nizera yuko bari hirya no hino ku isi babara Barundi ndetse n'abanyamahanga, twizera ko muriko murakurikina kino kiganiro cacu. Ni ku Gasaka Web TV, ni televiziyo yagendeye uno murima w'ibizinu, aho twizera ko hirya no hino mukomeje kukurikira kino kiganiro, ndetse mukaba mwumvise n'ubuhinga bwa bano bantu bahurikiye mwa rino shirahamwe. Tukizera ko namwe rero muriko muragira ibishoboka byose kugira ngo mukomeze kwiteza imbere. Nuko rero kiganiro mukaba mwagishikirijwe na Bukeyeneza Boniface UFS, mukaba mwari kumwe tuganira, ndetse n'ibindi tukazobandanya tubaronderera, niyo ntumbero ya ku Gasaka Web TV. Nimwibagire kugira subscribe na share kugira ngo muhanahane na bagenzi banyu, kugira ngo zino nkuru tubashikiriza zishobore kubashikira nabo nyene aho bari kwisi. Ahanje rero tukazosubira mu biganiro bizokurikira.